Eka nsubire ndaguye kaze nshuti munywanyi wacu ndaguye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho mberereye kuri mwe mwese umviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV turi kwigenekerezo rya 21 nzero umwaka wa 2024 twatugarutse ngo tubashitse ko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira avugwa nga mu gihugu cacu Burundi mu gihugu kibanye c'u Rwanda n'amakuru avugwa mu gihugu c'u Buganda nkuko amasoko yacu avyemeza turubuze rero no kwerekeza ku makuru avugwa muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Aka kanya rero amakuru akomeye cyane yeje kudushikira n'amakuru rero turubuze gutorezwa n'umugwa amenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Mbaye kaze rero kuri mwese umviriza amakuru yacu mereriye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza mereriye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Kandagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri umviriza amakuru yacu uhererenga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhaye kaze abari nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abaherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaje Bujumbura ego na mwese muri mu ntara zitandukanye z'igihugu muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka rero nsubire ndagukengurukiye cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora akaniko karyonda gusoma no kumusi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracobona rakazojyana nyine pyonde ko hama tuje turabana amakuru y'ibiganda dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya amakuru avugwa mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agatekazi na muntu. Kuri ubu ngubu rero ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane nyuma y'urugendo rukomeye cyane ivyanyegejwe rero duhesheje kubishira agaragara. Perezida Evariste Ndayishimiye yafata urugendo yerekeza mu gihugu c'u Buganda aho nyene ibiro vy'umukuru w'igihugu bisanzwe bimenyesha nanone ibijanye n'urugendo rw'umukuru w'igihugu bitigera bimenyesha ico Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye gukora mu gihugu c'u Buganda. Evariste Ndayishimiye vyaje kumenyekana yuko rero yari yatumwe ko na mugenzi we y'igihugu c'u Buganda Museveni aho nyene amumenyesha na cane ibikorwa bitandukanye ariko nanone arahendwamwo na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mukuru w'igihugu cacu Burundi nyene cubera General Major Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose rero akabibona na cane ho kwiyorobeka nkuko nanone yama yagiriza igihugu c'u Rwanda ubwiyorobetse. Museveni yabandanije yagiriza Perezida Evariste Ndayishimiye rero na cane ibikorwa bitandukanye vyo gukorana n'imigwi y'inyeshamba. Ubwo Museveni rero yasaba Perezida Evariste Ndayishimiye kuba iyo kugurura urubibe na cane ruhuza igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda kuko rero abona yuko rero ingaruka zo bazejeje gutangura kwibonekeza rero mu gihugu c'u Buganda aho biboneka yuko rero bimwe mu bikorwa binyuzwa mu gihugu c'u Rwanda bishikanwa nga mu gihugu c'u Burundi biboneka yuko rero muri aka karere ka Afrika y'ubuseruko urwo rubibe rwari rufise ico rushingiye ko kandi rufise ico rumariye abanyagihugu bo muri utu turere twa Afrika y'ubuseruko. Munyemere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira ibitangaje kurusha vyose n'ukungene Yoweri Kaguta Museveni azi neza ibijanye nuko Perezida Evariste Ndayishimiye yarungitse abasirikari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo bikaba mu nyuma z'uko rero icateye agashavu Perezida Evariste Ndayishimiye ari ukungene indege y'igihugu c'u Buganda yaheruka rero gusukana cane amasase ku basirikari muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Abivugwa yuko rero abasirikari bacu bashika ku 8 ari wenyene baciye basiga ubuzima. Mbibutse yuko rero igisirikare c'u Buganda nanone caraciye gitangaza yuko habayeho ukwihenda mu nyuma z'uko rero ngo cariko kirashaka gusuka na cane amasase ku mugwi wa IDF ukorera muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Evariste Ndayishimiye rero nk'umuhinga munyemere tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane yeje kudushikira bibaye mu nyuma z'uko rero Evariste Ndayishimiye asaba Perezida Museveni kuba yomufasha mu bikorwa bitandukanye vyo gushikana mu butungane. Uyu nanone General Niyombare yagira uruhara rukomeye cyane mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 bw'amakuru akomeye cyane yeje kudushikira yemeza yuko rero General Niyombare yoba afise umubano hagati yiwe n'umukuru w'igihugu c'u Buganda bikomeye cyane aho rero vyoca vyoroha gutembagaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma z'uko rero aba bategetsi batari bake baba bayijije kunga inguvu. Munyemere rero tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane ayijeje kudushikira bikaba mu nyuma z'uko rero Perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyene asabwa na mugenzi we w'igihugu ca Kongo amusaba kudahagarika umutima mu nyuma z'uko rero bafise akaryo gakomeye cyane ko kwihorera na cane ho kwivuna umwasi. Ivyo rero bikaba vyaratangajwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu ijoro ryatambutse
Martin ubwo nyene yagirana ikiganiro gikomeye cyane n'umunywanyi wiwe Rudende afise muri ibi bihugu vya Afrika y'ubuseruko asaba Perezida Evariste Ndayishimiye kudahagarika umutima kuko hari bamwe mu barwizatunga bagiye rero baratoroka igihugu c'u Rwanda barashobora gufashanya n'aba bariko barabandanya mu kugaba igitero gikomeye cyane ku Rwanda mu nyuma z'uko rero ivyo bitero vyiteguriwe na cane mu ishamba cimeza ry'ikibira aho nyene bamwe mu basirikare b'igihugu c'u Burundi ariko nyene bagaragaza umwihebura bikaba mu nyuma z'uko rero abatari bake bategerezwa guhashika bivugwa yuko rero harimwo nanone abagira ngo bazogirishe inama ikomeye cyane izobera nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega irimwo rero abo baba bafise umugambi ukomeye cyane wo guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda muga ibiriko biraba birateye ubwoba mu nyuma z'uko rero ubutegetsi bwo buriko buraduhamagarira kujana cyane mu bikorwa bitandukanye vyo kwibonekeza mu rwango hagati y'ababanyi ariko mugabo ibi vyose biriko biraba ndababwira ukuri vyose vyoba biriko nanone biragirwa n'intwaro mbi bifatiye kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira biraboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo ariko arishoramwo birashobora kumusiga na cane kandi bikamukwegera akarambaraye bibutse yuko rero ibi ari navyo nyene Denis Bucumi Nkurunziza umutambukanyi w'umuhisi Perezida Petero Nkurunziza ku munsi w'ejo nyene ariho yaganuka ko avuga yuko atumva ukungena umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yo bandanya ahemukira igihugu c'u Burundi nayo nanone Pastori Isidore mu misi iheze niho nyene yari yashikiriza ijambo rikomeye cyane avuga yuko rero ibiriko birakogwa na CNDD-FDD ari bikorwa bitandukanye vyoca rero vyumvikana kumbure Colonel Senateri Reverien Ndikuri iyo yaraciye anigwa nagashavu bivanye nuko rero ibi vyose rero biriko birashikirizwa n'abahanura igihugu c'u Burundi n'abandi bihweza ivya politiki nga mu gihugu c'u Burundi bamenyesha yuko rero intwaro ya CNDD-FDD ya myaka amajana 4 yama ivuga yuko izomara ku butegetsi irashobora kudashika bitewe nuko ibiriko birakogwa nga mu gihugu c'u Burundi ari ibikorwa bitandukanye mbibutse yuko rero mu misi yaheze mu ijambo rikomeye cyane rya Colonel Senateri Reverien Ndikuri yo munyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD yavuze yuko rero igihugu c'u Rwanda gitegerezwa gutanga aba bose bagize uruhara rukomeye cyane mu gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 ariko nanone Colonel Senateri Reverien Ndikuri yo akabandanya avuga yuko rero nubundi aba bose boba bategerezwa na cane ko atamyaka 20 boba basigaje kuri iyi si y'abazima mbibutse yuko rero amakuru akomeye cyane je kudushikira Colonel Senateri Reverien Ndikuri yo ndagira ngo muraze nanone yakoreye uwo nyene bitwa Kaburimbo ubwo nyene yatuma ko ikiziga ciwe ubwo Colonel Senateri Reverien Ndikuri nyene yoba yaragerageje kurondera ikiziga ca General Niyombare ariko bigaca vyanka aho biboneka yuko General Niyombare wehe ari nyene ari indakorwa ko biboneka yuko rero yoba afise inguvu zikomeye cyane nkuko Perezida Evariste Ndayishimiye gushika rero uwuteye ubwoba n'igishika biboneka yuko rero mu matora ibintu bejeje gukomera cyane mu nyuma z'uko Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa rero kwinjira mu matora muri iyi bihe biza mu nyuma z'uko rero ayandi makuru akomeye cyane Ijambo rikomeye cyane rya Perezida Felix Antoine Tshisekedi nyemera tuze kurigaruka ko ku mugambi ukomeye cyane wo gukorana na General Kayumba agwanya ubutegetsi bw'u Rwanda kuri ubu ngubu rero dojeje kuronka amakuru akomeye cyane turi buze kuyagaruka ko inama kadondura igiye kubera i Bujumbura ubwo nyene izaba yitabwe na cyane n'abagize imigwi itandukanye turi buze kuyigaruka ko hamwe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ubwo nyene ategerezwa kwakirwa nga mu gihugu cacu c'u Burundi mbaye kaze rero nubwo biroko Evariste Ndayishimiye rero ari mu ntureka y'ikudeta mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuce bataziranda kugarika n'ijyanganje General Prime Niyongabo kuri ubu rero bariko barabandanya mu bikorwa bitandukanye na cane biboneka yuko ari ivyiterabwoba ku mukuru w'igihugu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuri ubu rero nyemerera amakuru yacu tuyabandanirize kuyavugwa Bukavu kuri ubu rero kugara urubibe rwa Ruha na cane vyarahungabanije abashoferi n'ingenzi ni mu nyuma z'uko rero abashoferi bakora mu mashiramwe Alpha Car Mapasa nanone na Titanic na Kizazi nanone hamwe n'ingenzi bahora rero baca ku rubibe rwa Ruha nanone kugira ngo baje mu gisagara ca Bukavu barihebuye kubera kugara uwo mupaka bibaye mu nyuma z'uko rero nayandi bakuru akomeye cyane yajije kudushikira ari ingingo ikomeye cyane yafatwa n'abakuru b'ibihugu vyompi aho nyine umukuru w'igihugu c'u Burundi n'igihugu ca Kongo bafata ingingo ikomeye cyane yo kubandanya na cane mu bikorwa bitandukanye vyo kugara imbibe ibi rero bikaba biri mu kiyago cabaye kwigenekerezo na cane rya 28
kigera mu mwaka wa 2023 aho nanone hari amakuru akomeye cyane yagiye anyegezwa abanyagihugu ariko abo mu by'umukuru w'igihugu n'abakora mu iperereza bakaba bajeje rero kuturungikira bumwe mu butumwa turi buze kugenda tugaruka ko muri aya makuru akomeye cyane tugenda tubashitsa ko kuri imbonesha kuri ya Burundi News TV. Mbibutse yuko rero kugendekana cyane nabi hamwe n'umutekano muke birangwa kwibarabara bikaba rero ivyo biteye amakenga bakoresha rero ibarabara rya Bujumbura Bukavu biciye kuri Uvira munyuma zuko rero inkuru ya Burundi News TV ku mupaka wa Kivimvira imiduga iharurwa na cyane mu majana itwaye ingenzi n'ibidandazwa iyo nanone ijabuka iciye kwibarabara rya Gatumba ryuzuye amazi. Mbibutse yuko rero mu Gatumba hoho ivyago vyama rero bihibonekeza iyo atari ibitero vy'imigwi twaje ibigwanisho biba ibitero vy'imigwi na cyane iyo nga mu gihugu c'u Burundi ibitero bigabwe n'abategetsi kugira ngo bace babona ivyo bagereza ubundi butegetsi. Kuri ubu rero bikaba mu nyuma zuko ayandi makuru akomeye cyane bamwe muri abo nanone baragogwa nayo mazi mu buryo usanga hari ahahetswe na cyane ku mugongo n'abandi batandukanye nabo nyene bagendana n'ubwato buto abashoferi rero bishiramwe mapasa bavuga yuko kuri uru ruhombo runini nk'uko rero imiduga yabo yahora ica kuruhwa na cyane ubu ica mu mazi ya Rusizi na Nyagara ku rubibe rwa Gatumba na Kavimvira nk'uko amasoko yacu avyemeza. Nayo se umutekano muke nanone nibarabara rishaje uwo mushoferi yemeza yuko buri munsi haharurwa imiduga rero irenga 1000 na cyane yafatwa n'urugendo rwa Bujumbura Bukavu rero iciye mu gihugu c'u Rwanda. Ibi rero bikaba bibaye mu nyuma zuko rero babajije cyane nuko imbibe ziriko zirugagwa. Ubu rero abashoferi baratinya gucisha imiduga yabo kwibarabara rikuru nomero 5 muri Kongo nanone kubera ko rimeze nabi cyane ko yasiguye. Niko rero ayo masoko abandanya amenyesha ku ruberere rwa Kavimvira biravugwa yuko rero abadandazwa n'ingenzi bahora rero baca kuruha nanone bavuga ko rero kugara urwo rubibe vyatumye rero ikiguzi cyo kwiyunguruza gihakwa kwikwiza na cyane akagira kabiri. Amakuru rero akomeye cyane jeje kudushikira kugwiza rero kabiri biraboneka yuko rero vyaciye bitera umutima uhagaze abanyagihugu bama bakoresha ingendo zikomeye cyane aho nyene babona yuko rero iri tegeko ryafatwa n'umushikiranganje w'intwari yo hagati Martin Niteretse rikwiye rero gufutwa aho babona yuko rero ubutegetsi bwa President Evariste Ndayishimiye butanguye na cyane kuba bubagiramije babona yuko rero ibi biriko birakogwa ari ibintu biza bibangamira urujanduruza rw'abatari bake. Mbibutse yuko rero ivyo vyanashikirijwe nabo mu gihugu c'u Rwanda ubwo nyene umuvugizi wungirije yamenyesha yuko rero u Rwanda rwoho igiye ku gihe citeguriye na cyane kuba nanone rwoshira ibiganiro na diplomasi imbere kugira ngo rero umutekano hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda bibandanye. Mbibutse yuko rero abanyagihugu bobo baragaragaza umubabaro babona yuko rero ababanyi bari bakwiye rero kugendanira ubwo nanone abategetsi ari bonyene bashamiranye bakaba bakwiye rero gushira ibiganiro imbere kugira ngo rero ibi vyose bibandanye bidatosekaza umubano hagati y'ibihugu vyombi. Kuva rero ibujumbura gushika ibukavu uciye Uvira nanone uriha ibihumbi bishika 60 mu gihe vyahora ari ibihumbi 35 mu mafaranga y'igihugu c'u Burundi. Paul na cyane kuri ubu rero ingenzi yavuye ibujumbura ija ibukavu avuga ko yataye umwanya munini kubera amazi y'inzuzi ya Nyangara na Rusizi nk'uko amasoko yaho nyene avyemeza. Kuri ubu rero Mugosha asanzwe nanone akorera ishiramwe rero ry'abagira neza avuga yuko rero kugara urwo rubibe rero bimukora ko kubera ko aho hantu mu kiyaga ca Rusizi nanone bivugwa yuko ari umutekano mukeyi nkuko vyama vyibonekeza hari umutekano muke cyane ku kiyaga ca Rusizi rimwe na rimwe hari abantu rero bitwaje ibigwanisho baza rero bagasohora abantu mu miduga twari mu mutekano na cyane igihe twahora dufata ibarabara ya Bujumbura ruhwa rero twerekeza Bukavu kubera rero iyugagwa ry'imipaka ihuza Uburundi n'u Rwanda buramatari w'intare ya Kivu y'ubumanuko Theo rero yaragize urugendo kwibarabara rikuru nimero 5 kuri ubu rero akamenyesha
amenyesha yuko rero ibiriko birahabera ari ibintu biteye ubwoba na cane biboneka yuko bibandanye bitosekaza ingendo z'abanyagihugu aho nyene badashobora gushika ku iterambere bipfuza mu nyuma z'uko babona yuko ibi vyose biriko birabandanya. Iryo barabara rero ririko rirasanurwa rihuza rero igisagara ca Bukavu n'urubibe rw'u Burundi na cane rwa Kavimvira, rikaba rero rifatwa nk'iridasanzwe mu bijanye no kunguruza ibidandazwa n'abantu. Kuri ubu ngubu rero amasanamu atari makeyi n'amareresi arahejeje iminsi itari mikeyi akurikiranwa irya nino ku mbuga hwaniro, aho biboneka yuko rero mu Gatumba ivyo vyose bibandanye bihashikira, aho Buramatari Theo kuri ubu ngubu rero yaremeje ko afise na cane ishaka ryo kwegeranya uburyo bwose bukenewe kugira ngo rero harabwe nanone ukungene ivyo vyose vyotererwa umuti. Ni mu nyuma z'uko rero nawe abona yuko hatari hakwiye igikorwa gikomeye cane co kugara urubibe, mu nyuma z'uko rero abanyagihugu bibona yuko rero haribonekeza uruhombo, bica vyumvikana yuko rero igihugu cacu Burundi kitariko kirashika ku iterambere cipfuza, ahubwo nyene turiko turasubira mu nyuma. Amakuru rero akomeye cane nkuko twebabwiye mu fuyafunyo, twababwiye yuko rero hari amakuru akomeye cane mu nyuma z'urugendo rukomeye cane umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yaheruka kugirira mu gihugu c'Ubugande, aho nyene vyamenyeshejwe yuko Evariste Ndayishimiye yari yagize urwo rugendo rukomeye cane mu gihugu c'Ubugande ku butumire bwa mugenzi we Yoweri Museveni, aho nyene yamenyesha yuko rero Perezida Evariste Ndayishimiye ategerezwa guhindura ingendo na cane ku bikorwa bitandukanye vyo gufata ingingo yo kugara imbibe hagati y'igihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda, aho Museveni yagaragaza umubabaro avuga yuko rero uwo mupaka wugawe, bica vyumvikana yuko n'igihugu c'Ubugande coba catanguye guhura n'uruhombo. Bitari ivyo rero abatewe agashavu n'abatari bakeyi n'abarwizatunga bivugwa yuko rero baturuka mu gihugu c'Ubugande, aho nyene bama rero bashora ibitari bikeye mu bidandazwa babizana nga mu gihugu c'u Burundi. Vyagiye rero bica vyumvikana yuko abo bose bagiye baragaragaza umubabaro bitewe n'uruhombo rukomeye cane bagiye barahura nago, ubwo nyene abo badandaza bashika ku rubibe bagasanga ivyo vyose vyahejeje kuyangara. Mbibutse yuko ayandi makuru akomeye cane yejeje kudushikira ari uko Perezida Evariste Ndayishimiye yasaba umukuru w'igihugu c'Ubugande kuba mufasha ingingo ikomeye cyane yo kurondera General Niyombare kugira ngo akubitwe intaye mu gahanga ashikirizwe ubutungane nga mu gihugu c'u Burundi, mu nyuma zose rero abazwe ivyo yakora mu mwaka wa 2015. Amakuru akomeye cyane yeje kudushikira vyo bari navyo nyene Perezida Evariste Ndayishimiye yaganutse ko mu kiyago yagiranye n'umukuru w'igihugu ca Congo Felix Antoine Tshisekedi, mu nyuma z'uko Tshisekedi wewe agabisha umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kutagira umutima uhagaze, afatiye rero kukungene ko hari nanone abatari bake bipfuza guhungabanya umutekano w'igihugu c'u Rwanda n'abandi batandukanye, abo rero ngo bategerezwa kwifashishwa mu bikorwa bitandukanye byo gutanga imapu y'ico gihugu. Mu nyuma z'uko rero na bamwe mu nyeshamba z'umugwi wa FDLR bahejeje kwishikiranga mu gihugu c'u Burundi, aho ku munsi w'ejo nanone ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura ariho nyene bamwe mu bagize uwo murwi bashika bane ariho nyene bakiriwe kuri ico kibuga. Gushika ubu rero bakaba bategerezwa kwishikira ishamba cimeza ry'ikibira ariko harategurirwa urugamba rukomeye cyane. Munyemerere tuze kwigaruka ko makuru akomeye cyane twabateguriye, ntimuje kure, nizere ko umerewe neza. Nayo umukuru w'igihugu kibanye c'u Rwanda wewe arashimye kwigumira mu gacerere, mu nyuma z'uko rero ryatangaza ijambo rikomeye cyane avuga yuko rero agabishije kandi nanone atanze gasopo kuri abo bose bipfuza gutera igihugu c'u Rwanda, kuko umutekano w'ico gihugu wama rero witeguriye na cane kugaba igitero ku mwasi wose iyo yoca aturuka. Mbibutse yuko rero abanyarwanda kuva muri kahise barafise ijambo rikomeye cyane bavuga yuko u Rwanda ruratera ariko ntirutegwa. Ivyo vyose rero mwarama muvyumviriza kandi rero bitangazwa n'abatari bakeyi, abenshi rero barazi ivyo nanone iryo jambo ribandanya risigura. Muze kunyabira rero tubigaruke ko makuru akomeye cyane twabateguriye. Mbibutse yuko Yoweri Museveni yahora nanone ari umugenzi w'igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Rwanda kigahora ari umubanyi w'igihugu c'u Buganda. Ayo makuru rero ni amakuru akomeye cyane turuze kubashikiriza, aho umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakubuca batazira ndakugarika yipfuza guha umukuru w'igihugu nyene c'ubero General Major Evariste Ndayishimiye isumu. Mbaye ikaze rero ntimuje kure, iyi ni Burundi News TV.